Reka ndabaramutse mwese nanabipfuriza ibihe vyiza mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira ibiganiro n'amakuru tubashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Dore ingingo nkuru nkuru hano makuru yacu ari buze gushimikirako. Turaza kubabwira ifatwa rya Michel Nzobonayo, akarenganyo, umubabaro muri karitsiye Muyinga ya zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura, aho Michel Nzobonayo batazira fitina yahora arongoye iyo karitsiye yahagaritswe n'iperereza, akaba iperereza ryaramukuye ku biro vya zone Kinama. Icaha ciwe akaba ari ukuba yarashize ahabona akababaro kiwe. Turaza kubabwira ivyihagarikwa ry'uyo Michel Nzobonayo n'ukuntu yafashwe nabi cane n'abakozi b'iperereza n'ukuntu yoba ageramiwe. Turaza kubaha idonido muri ano makuru twabiteguye. Turaza kubabwira ubuzima bw'umukenyezi Lisette Tuyishime n'umupfakazi w'inyankamugayo Lionel Nzoyisaba yagandaguwe mu ntango za Kigarama 2022 burageramiwe cane. Abakozi b'iperereza bariko barasaka amazu ku mutumba wa Ruziba ni muri komine Mpanda barondera aho Lisette Tuyishime yoba anyegeye. Aho hose nta kindi azira atari uko yagumye arondera ukuri ku rupfu rw'umugabo wiwe, mbere aranashira ahabona amazina y'abamwiciye wiwe. Umupfakazi Lisette Tuyishime akaba amaze igihe atabaza ko hariho abahize kumwica bamunigishije ikiziriko. Turaza kumwumva n'amajwi ateye ubwoba yoba ariko arazira n'ibindi vyinshi. Hari n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziragarukwa ko turaza kugenda turababwira ingingo imwe imwe ukwayo. Ico tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe canke s'abone kuri wowe ukoresha YouTube y'icongereza. Muraza kugenda mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza umunota ku yundi. Reka hano makuru yacu tuyatangurire kuri ino nkuru, aho hari iterabwoba rikorwa n'imbonerakure, aho hari umunyagihugu wo mu Ruzo avuga ubwoba babamwo kubera imbonerakure. Inyuma y'inkuru twabahaye ejo ku iterabwoba rikorerwa abana ba Pasitori Joseph Sinzubwenge yanyurujwe n'imbonerakure muri Gitugutu 2021, hari umunyagihugu wo mu Ruzo ni muri komine Giteranyi yanditse avuga ubwoba abanyagihugu baho babayemwo. Yagize ati: inkuru watanze kuri famiye ya Pasiteri Sinzubwenge ni nziza cane. So umuryango wiwe gusa, abanyagihugu bose bo muri zone Ruzo na Masaka bari mw'iterabwoba rikabije rikorwa na Rastakare n'uwahoze mu buhungiro batazira Timukaye canke Timuki. Bakaba batembera imitumba yose ku murango mw'ijoro, bicara ku mabarabara ahagaragara kugira abahita bose bababone. Bicara ku mabarabara ahagaragara kugira ngo bahore babonwa n'abantu, gutyo bahorana ubwoba kuko Rastakare yamaze kuba intakorwako kandi igicibwa mu muryango w'abanyaruzo. Ku nkuru mwanditse nta komanteri 10 z'abanyaruzo zirimwo, ariko urakurikirwa n'abanyagiteranyi benshi. Impamvu ata komanteri n'imwe irimwo nuko naha ku rubuga batinya ko umuntu amenyekana ko yagize ico abivugako, gutyo agaca atangura kugenda akebaguzwa. Rastakare akiri harya nk'igihangange, nta mahoro ashobora kuboneka mu Ruzo hatabonetse uwo dutabara ngo afashe urwaruka
rwihesha iteka ndakurahiye ibubona biracabaye mw'iki gihugu, kuko n'uyu mukuru w'igihugu dufise yaratubeshe. Twari twibaza ngo Uburundi bugiye kuba ubwa bose, ngo ubutungane bugiye kuboneka, ariko igihugu cacu carahuye n'umurozi mubi yakiroze abarongozi bashira imbere inda zabo, batitaho umunyagihugu yabatoye. Urambikira ibanga kuko sindatangura kwirukwako, wosanga ndabanye nabo uwundi mwaka. Ubutumwa bw'uyu munyagihugu bwumvikanamwo umwiheburo n'agahinda. Hari ivyo yavuze tutashimye gushira ku rubuga, ariko abarongoye igihugu barakwiriye kwitwararika aya magorwa y'abanyagihugu babayemwo mu bwoba baterwa n'uturwi twigize intakorwako mu gihugu. Amakuru y'inyuruzwa rya Pasitori Joseph Sinzubwenge arazwi muri komine Giteranyi yose. Abategetsi b'intara ya Muyinga barayazi, mu butungane barayazi. Abamunyuruje n'imbonerakure zizwi kandi zishigikiwe kuva ku mukuru wazo mu ntara ya Muyinga, Shabani Nimubona. Iyi mbonerakure Isaac Nemeyimana batazira Rastakare irazwi uruhara yagize mu kunyuruza Pasitori Joseph Sinzubwenge, co kimwe n'iyitwa Abdul Hitimana. Birazwi ko Joseph Sinzubwenge yatwawe mu modoka y'umukuru w'imbonerakure muri komine Giteranyi, Ramazani Sibomana. Birazwi ingene Shabani na Ramazani baje gutera ubwoba abanyagihugu mu ruzo ngo ntihagire usubira kuvuga ivyashikiye Joseph Sinzubwenge, ariko ivyo byose nta n'umwe abikurikirana. Uyu munsi nta muntu n'umwe akurikiranwa ku bijanye n'inyuruzwa rya Pasitori Joseph Sinzubwenge. None igihugu cigenza gutyo coshika hehe? Ati ya leta mvyeyi iri hehe? Ngivyo rero ivy'iterabwoba bikorwa na bamwe mu mbonerakure. Uyu muriko murabona ngaha mw'ifoto imbonerakure Isaac Nemeyimana batazira Rastakare, ivurwa mw'inyuruza rya Pasitori Joseph Sinzubwenge. Ikavugwa kandi mw'iterabwoba ku banyagihugu bo muri zone Ruzo muri komine Giteranyi. Abashobora kugira rero ico bakoze bagikora kugira ngo iryo terabwoba rihagarare, ndetse n'izo mbonerakure zigize utumana ivyabo bigahagarara. Twari twababwiye ko tuza kubabwira kw'ifatwa n'ipfungwa ry'akarenganyo rya Michel Nzobonayo. Akarenganyo, umubabaro muri karitsiye Muyinga ya zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura, aho Michel Nzobonayo batazira Fitina yahora arongoye iyo karitsiye yahagaritswe n'iperereza rimukuye ku biro vya zone Kinama. Icaha ciwe akaba ari ukuba yarashize ahabona akababaro kiwe. Intango ya vyose ikurwa rya chef de quartier Cedric Munezero. Muri Nyakanga 2022, musitanteri wa komine Ntahangwa yarahagaritse umukuru wa quartier Muyinga Cedric Munezero. Ico gihe musitanteri yari aremerewe n'abanyagihugu bariko bishyuza amafaranga menshi bibwe na Cedric Munezero. Kuva kuwa 26 Kigarama 2022, inama mpanuzwa jambo ya komine Ntahangwa yarabogoje Cedric Munezero mu mabanga yo kurongora karitsiye Muyinga ya zone Kinama. Cedric Munezero yagirijwe kwiba ku ruyeri abanyagihugu, yatoza amafaranga ngo agiye kubaronderera isukari, ariko ari ububeshi. Ico gihe abanyagihugu bariruhukije, maze Cedric aca
asubirizwa vy'imfatakibanza na Michel Nzobonayo yari icegera ca Cedric Munezero. Kuwa 8 Ntwarante 2023 abanyagihugu baratangaye bagiye babona Cedric Munezero atonze ku mirimo kuri zone Kinama na ya nama manozwa jambo ya Mubogoza nta na kimwe yamenyeshejwe. Bumvise ngo itegeko rimusubiza mu kazi ryavuye hejuru. Aho hejuru abanyagihugu bavuga ko batahazi. Imyiyerekano yo kugaragaza ishavu. Ejo haheze hari abanyagihugu bo muri quartier Muyinga bari kumwe na Michel Nzobonayo bagiye kwerekana akababaro kabo imbere y'aho conseil communale ya Ntahangwa yariko irakorera inama. Michel Nzobonayo yerekanye akababaro ko kubona yakoze amezi 6 adahembwa, yongera asubirizwa n'umuntu yagirijwe kwiba abanyagihugu, anasubizwa mu mabanga mu buryo butazwi. Michel Nzobonayo yanamuherekeje bari bafise ivyandiko vyerekana akababaro kabo. Michel Nzobonayo n'abamuherekeje bari bafise ivyandiko vyerekana akababaro kabo. Uno munsi Michel Nzobonayo yahagaritswe n'iperereza rimwagiriza ko yakoze imyiyerekano itarekuwe. Araciye ingani kwerekana akababaro bibe umuziro mu Burundi. Abo bantu ntaco bononye, nta gikorwa babujije keretse kuba bafise inyandiko zivuga akababaro kabo. Aho kubapfunga hakwiriye kuboneka inyishu ku bibazo vyabo, niyo demokrasi. Mu zindi nkuru zivugwa nk'uko twari twabibabwiye mu gutangura ano makuru yacu, twari twababwiye ko tuza kubashikiriza inkuru ivugwa ku inkuru yo gutabariza ubuzima bw'umukenyezi Lisette Tuyishime, umupfakazi w'inyankamugayo Lionel Nzoyisaba yagandaguwe mu ntango za Kigarama 2022. Burageramiwe cane. Abakozi b'iperereza bariko barasaka amazu ku mutumba wa Ruziba muri komine Mpanda baronderaho Lisette Tuyishime yoba anyegeye. Aho hose nta kindi azira atari uko yagumye arondera ukuri ku rupfu rw'umugabo wiwe, mbere aranashira ahabona amazina y'abamwiciye uwiwe. Umupfakazi Lisette Tuyishime amaze igihe atabaza ko hariho abahize kumwica bamunigishije ikiziriko. Abarundi benshi baribuka agahinda bagize bumvise amarira y'uyu mukenyezi. Nimba hari abantu b'umutima basigaye mu Burundi, nibakingire Lisette Tuyishimire. Tubibutse kuba ataramenye ivy'urupfu rw'uyu mugabo wa Lisette Tuyishimire ko inyuma yaho aya marira y'umupfakazi wa Lionel Nzoyisaba, umunywanyi wa Seneri, yasandavye inyuma yo guhuragurwa n'imbonerakure zo ku Musenyi muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Lionel Nzoyisaba yahagaritswe kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 12 2022 ku mugoroba. Yari yafatiwe ku mutumba wa Nyabikere aho ku Musenyi. Abibo bakaba bavuga ko imbonerakure zamufashe zamujanye mu ruzi Gifurwe, ziramukubagura zimugarukana ari intere OPG, aho yamujanye kwa muganga yamwinjije mu gasho. Mu nyuma babonye ari mu gucikana babona kumujana mu bitaro ku Mpanda.
aho rero niho yacikaniye. Aya marira y'abapfakazi bicirwa abagabo azohezwa nande mu Burundi? Umva aya marira y'uyu mupfakazi. Sangwa sene abasenetete baranyiciye umugabo sha, bamufashe ca mwicara baramukubita sha, umugabo wanje aracikanye ubu nyene, aracikanye umugabo wanje aracikanye. Tatsone na musitaneri n'abasa bose barahiye shaho ngo bamukubise imbonerakure ngo nta n'umwe bakorako, ngo ahubwo yabuze gupfa. Umugabo wanje aracikanye sha, Joashisha yamujanye mu gasho, Joasha araterura sha aramujana mu gasho, none umugabo wanje arapfuye. Ayo n'amarira y'inyara y'umugore w'inyangamugayo Musenyi. Yes, bamuzi umugabo wiwe bahejeje baramukubise amahera ejo mw'ijoro, bamutwaye mw'ijoro none yahejeje gucikana ubu nyene. Yego murabe ubuyobozi muri ngaha mubikurikirane. Mbwirira porofesha, ndashahutse shaho, mumbwirire shaho, ndashahutse.